navuga ni ntakidahinduka ubuzima ntakidahinduka ushobora kubona no muswagazi ngaha ijo kisanga jewe ndafise uburorero bwinshi bw'abantu b'ibihangange twari tuzi tutakibona no munsi so novuga ni vyiza ko kugira ube beta ku bantu ibuka hamwe ataco wari ufise ukuntu warometse hamwe ata muntu numwe yakuraba ijisho wibuke ko moindre geste yajyana ushobora kwasubira so dukore cyane and then tumenye ko tubana n'abandi simbone kuno munsi vivance arama ikiganiro ko mbona hari abandi peut-être nkwiye gutera akagere nuko no bivuga kuko tu peux changer tu peux basculer byose bigahinduka kisanga kuri zero wari utsingura ronse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa Islamu wote. Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Iyi ni Empower TV. Turinga kuri Source Dinner. Nkuko mubizi Source Dinner dufitanye imigenderanire myiza nibo baduha aho dukorera mugana natwe tugaca tubabwira ivyiza mutabamuzi kuri Source Dinner hari ivyumba byo kuraramwo, piscine nziza, murashobora kuza koga, mushaka amabiro, mushaka byose biriho kabisa, murashobora kuza kuri reception mukabaza kandi urabona ko ahantu hasigaye hameze neza kweri, urumva ko nakayaga mugamvuze ngo urumva akayaga mutahari bisaba ko muhaza kugira mukumve. Empower TV tubazanira abaririmbyi, tukabazanira abantu bose bakora ibikogwa mva bwenge kugira bagire ico bavuze ku buzi bwabo. Uno musi abazaniye umusore w'umusonga kuko nararongora, umusore yandika neza cyane, ico turacemera nyako n'abantu benshi. Yaraje aririmba R&B, aririmba indirimbo za Munyana zabande murazikunda, mu nyuma caja mu byo ku ya za ndirimbo bavuga amajambo menshi mu mwanya muto, hip hop abantu barabikunda ngo isi nabisi, yaratubwiye byinshi, abazimana ibibazo byinshi. Mu nyuma ubona ngo my size your size, yazanye your size my size, mugasinda mwicira indirimbo yitwa my size, ariko uri kubwira uwundi muntu uvuga your. Okay, ni ibintu by'ivyongereza araza kubidusigura neza. N'umuhungu avariya mu ntara y'Ibitoke ariko akazi ni Bujumbura, byose mu gisagara niho Yesu yavuze ngo turindirire abamwemera. DJ OLI sabwe umeze neza? Meze bon. Waberewe? Urakoze. Bene barberi ninde? Yeah. Burya ari umuntu yambwiye ngo Air Force ntanzigigira. Kubera ngo impuzu yose yambaranye fresh, iyo ariyo yose yirabura yera imeze gute ngo ni sawa? Bo bivana couleur yayo. Iyera niyo bon. Ariyo ya Force yera, ariyo ya noir. Wakunde yayo? Iyo nyene wambaye? Na black ndayikunda. Okay. Black na blanche ndabikunda. Okay. Sangwa your size? Urakoze cyane. Okay. Yeah. Burya wangu urakunda kubabazwa cyane mu rukundo kuko mu bantu twamenye na hatari byinshi twamenye amakouple yabo, hanyuma gasambuka ata mwanya muremure uheze mwari mwagiye no kubavyeyi ati nguyu wo nakunze ngo ni wewe? Bo ni hari umuntu yayigeze, hari akantu nigeze gusoma ngo urukundo ni nkumusipi. Numva abantu umva kenshi ukunze gufata cyane niwe ababara. Ukunze gufata cyane ni wababara bishasha. I mean urabona urakwega nanje nkakwega. Urumva rero je nagumije urashobora kurekura. Urumva wowe rero mu rukundo ni ufata cyane cyane. Ndafata cyane. Ndabyinjiramo cyane gose. Ijya kapo ntazina ry'umuntu mpava mvuga ngaha. Ijya kapo yawe nujya mugenzi wacu. Byagenze gute, ninde yakoroganye kugira bihere? Ndakunda kutagira icyo ndabivuze ko. Oya bivuge none misi yose rega uzavusanga uri kurarengana. Reka basitubire, reka tubigumize uko byabimeze cyangwa uko byagenze. Rega bica biza byose kuri my size. Kuri size yanje. Oya bimubiza ko gute? Biza ko kuko urumva inyuma wari ufise umuntu muri kumwe mukavana inyuma yaho gatugacishamo akantu kato ko kuduhuma amaso ugacuzana uburero ko ufise size yiwawe, bivana bica byumvikana neza ko inyuma hari ibintu bitari bimeze neza, uburero ariho wasanze utatubiye nkuko mu Kirundi babivuga. Entre temps size yanje ntiragaragara ariko ndibaza ko ni nka novuga gute mu Gifaransa canke mu buzi bavuga ngo appel d'offre. Urumva ukavuga ati bisabwa ni ibi. Bisabwa ni ibi kugira ngo uzoronke kano kazi. Hanyuma rero ico nifuza size yanje bimeze kurya. Yego.
Wari uriko uragerageza kwiyubakira ko ariko biba bitakorohera kuko abagukunda ari byo bategeye bashaka kumenya. Oli wewe umukobwa kugira murinde muhebana ni giki nijyahe kosha gukorera ukavuga uti trop c'est trop duheze. Bon ndashobora kurivuga ngaha bakaca bibaza ko nibiheze ariko vyagenze. Oya ntaco tugire fausse exposition. Gusa ni hariho novuga gute umuntu wese umutima ufise ukuremwe uko wubatse ari ikintu ushobora kubamwe ukavuga ati no kameme ndabona nivyabandanya sinzoroherwa vomye mohotire. Okay. Boje novuga nti je narakuyemwe akarenga. Okay. Nico kintu cyonyene umukobwa aramaze kuguheba wewe canke niwe kenshi ukunda kubaheba. Ego. Okay. Uyumva gute umuntu aguhevye? Bon birababaje. None wumva utababaje nawe umwana w'abandi? Kumubabaza bonovuga nti peut-être ngira ari kubabara gusumba uko yababaye ubu. Sindi fier sinovyishimira ngo oya. Hariho je kintu novuga ni ari ibintu rimwe biba bikenewe ko ubivamo mutarinze kunyinyurana n'umuntu. Ukavuga nti hako hari abantu bakubita abasheri babo. Abantu bamerera abashirira bakamumerera nabi. None tu préfères ko twugwana no kumena amaso no gukura amenyo motife ngo turi en couple. Numva rero ibintu bibiri umwibukira ko basi byiza numukozi. Numukozi cyo ni cyambere kandi arakunda. Arakunda. Yeah. Arakunda mugabe gahera babaye. Okay, si ivyo byatumye ndamuhamagara Oli ariko twategerezwa kubitangurira kuko my size benshi bariko bayisigura kumenga yaje kwigamba ati yo naho randi ntibyari bimeze neza. Oli indirimbo yawe my size yakurikiye indirimbo wari waheruka gusohora vuba yitwa isi nabisi. Waragerageje kuvuga ibitari bike bamwe baragukunda cyane barakubwira uti urazi kuririmba ahubwo gumamwe nyene muri hip hop. Imbere yuko tuvuga kuri my size ugira utuntu dukenya uvuze inyuma yo kuhapa wisanze gute? Freestyle tuyituka kuko niko wewe wambwiye. Navuga nti abantu dinpa baratangaye. Jewe ko nisanze navuga nti ari inotre partie nakweze urundi ruhande nakweze peut-être ni benshi bavuga mbandanye muri nani ariko kuri je vraiment en fait nta difference nini hari kuko nsanzwe nandika kujya ugerageje kubiraba. Yego uretse ko ndabihibongotse. Okay. Reka rero tuvuge ku catuzindukanye. My size yanje. Yego. Yiwawe. Yego. Y'umuntu wari we wese. Nawe yiwawe ni ya cameraman. Yego. Imbere yuko mbaza ibibazo byinshi. Size yarabonetse canke urayifuza? Size polo mu maniraboneka. Kubera iki? Bo sindakira neza. Umaze igihe kingana gute? Umutima sindakira neza. Kuva novuga nko mu kwezi kwa kangahe kwa 11. Urarugira utwemeze ko ataba docteur bahari bakukuvura. Si ico kintu nta kwiprecipitar. Si vya bindi uvuga ngo ndavuyeho ngo ndagiye bijya nibiba biri vrai. Hari umuntu avuga umuntu mukupa uno munsi ngo ari en couple ukazubona ejo ngo ndi single hirya ejo ngo ndi en couple. C'est quoi ça? Ni babandi bajya impeni mwindi ziritse niko tubibona. So muri jewe sindumva ko nshobora kwakira undi polomo. Rumva nimba ari cabaye je pe yuko nshobora guhura naco ni byiza ko ngenda bukira. Aramaze kuvyifuza yuko mwoba kumwe bamenye inkuru yuko uburi single ariko ka ego sinobesha. Hewe turi mu kwezi kwa gatatu no kwezi kwa mama. Ngo mu migenzo y'ikirundi kare ngo nta mukobwa ya propose umuhungu. Mugo urumva ko wali bimaze kumushikira. Ego biramaze kuba bra. Okay. Size indirimbo yawe twari tumenyereye kwa Kuri kwande tukumva touch tuvuga ati directement ni naka ni producer fulani. Mugubu X Factor kubera iki? Numu producer mwiza uretse ko n'abantu bumvise nigeze kubibwira yuko hari indirimbo nakore kwa X Factor bari bazi ko nakoze peut-être dancer. Urazibona zijya ndirimbo akora kenshi tumuziko so ragaton kure cyane. Voilà afite nizijya indirimbo zinyaruka nivyo bose bari bazi ko ariyo nagiye gukorerayo ariko uvuga ni numu producteur ashoboye midiho nka yose kandi afisa kabijya kiwe.
wagiye wandikiye muri studio nagiye nanditse gusa size yanje niyo nayitoreye muri studio bigenze gute kuri feelings nari mfise muri uwo mwanya ko twarakoze akantu nari nashizeho numva kamenga kagumye kagara ama you don't want to numva niko nari nagize kuri refre ariko cantora rero après niwe size yanje niko rumva nawe nyene ni madone l'idée yatwumva niko ka vibing kandi mwakoresheje icongereza kubera ricavuga cyane yivugira make oya twariko turavuga mu Giswahili twakora mu Giswahili ego okay size mbega yoba ije nk'umutsi kugira ca gikomere dufise gikire hanyuma duce tu premièrement nuko novuga nti ni amajambo amwe ari muri size yanje nuko hari ibintu nigeze kuba mbamwo buzima bwaheze nkiyumva uko niyumva kujya kuntu navuze muri rya ndirimbo kandi ninuba kuvuge naco kujya wavuze kujya kuntu wavuze ukumeze iyo uri mu rukundo urumva kumenga washitse atari iwawe n'ahandi noja urukundo nkuru n'ahandi gova wumva washitse ndakunda ukuntu nkunda bikanaryoha sana kuba wumva umenga ntiwogenda n'ivyo nyene ariko kandi ndibaza ko aribwo buzima nzobamwo ninuba kugwanje uburyo urategekanya vuba cyane si vuba cyane ariko ndabitegekanya okay size nuko ibyo byose ashobora kuba hari umuntu mwavuganye muri babandi batubwira byanse akaba ariko yumviriza ijya ndirimbo atavuga ati ngira bizotinda bikunda sinzi ngomba kumenya DJ OLI wewe abantu uri mu rwaruka muri ya mazina twama tuvuga Wiz Design NFTB bakina Berry Music benshi cyane ugwaruka gwari gwaje umenga ruje guhindura ibintu washaka no kubwira n'amazina y'abakobwa ba Wise benshi bakina ba Vania Ice bakora neza ba Monia Frere nabo nyene bakora neza nagomba ndakubaze ikintu kimwe mbega iko we umenga twariko turabagiriza mu minsi heza yuko mwaryamye yuko ivyo abantu bari bako barabikeka ko canke babonamwo mwabiciriye hagati ariko wewe umenga uri kurakosora wumvise akamo k'abantu canke yari byari byo wari usanzwe uyumva ngo atireka mbanze ndeke bavuge nzoce ngaruka rero strategy ufite sinavuye ku kivi sinavuye ku kivi ariko kandi nkuko bivuze n'ivyo hari bamwe byabonetse kumenga baryamye je nagumye ku kivi même si peut-être indirimbo ziragenda ziba zirivahe gusa kabijya no vuga nuko kubwanje ndizera ko muri no periode natwe muziki tugiye ku reka tuyobore dufashanye n'abantu ntituje gukura haba ari umugabo ntihabe en fait différence nini yeah Ego. Tugarutse ku ndirimbo yawe size mu bantu nkunda kumenya ibintu byabo rimwe urimwo ndazi ko ufite indirimbo nyinshi cyane mu bihe urimwo no mu bihe abantu turimwo no mu mezi turimwo wabonye size ari ikwiye ego ya irakwiye makoze gerageje kuraba hari akina karirimbo nk'akanyene kameze uko nyene kuraho ego warakoranye indirimbo na MT number 1 ishobora kuba yatwaye uburyo butari buke video twari tukumenyereye utangura guhindura ati je ubu ni video audio na video size ni video lyrics nta nyene burya ntiyatwaye uburyo buke ntiyatwaye uburyo buke muguko bwagenda kose nibwongana n'ubwa video hariho video lyrics zisumba video bivuge rero ni ubizi kuturusha kubera ko ugerageje kuraba nka indirimbo nakoze yitwa Munyana ijya video lyrics hari abantu benshi bambwiye ati man ufise qualité nziza ya image yari nziza ni juste nuko habuzemwe umukobwa yari kuba video but la préfet kiba video lyrics kandi gushika nino sani video lyrics rero ni vyiza je nkene kuja ku indi step sinkeneye gutanga video inganya amahera na video lyrics canke inganya amahera na audio rero le fait ko ntanze video lyrics shaka kuzotanga video iri beta ari nziza gusumba rujya gwego nahorako mu majambo makerera ati kutaboneka kwa video n'ibintu byo mu mufuko birashobora kuba byara impact birashobora kuba birimwo ariko simvuze mugwagaze neza uri mu basani
bakora uri mu baririmbyi bakora bafise ubuzi bwabo turetse ivy'umuziki sinidoga okay yeah kandi urakoze kubona uvuze ko mpagaze neza uyu hagaze neza wallahi none nuri mu basani bakora kandi kazi apara y'umuziki ndakunda bizi yego none none cyo gituma nari nguma ndabahaye ibintu nk'ivyo nyene muri ko murabona hari ikintu wahombye kubona utasohoye audio video sinovuga pulo mama sinovuga ko hari ikintu kuko sindavuga ko itazoboneka oya yeah tubasi tuba turayikora mu byiyumviro oya tuba turayikora mu byiyumviro video oya tuba turayikora mu byiyumviro bantu nyemerera hama mbaza ni strategy shasha none wanse ko ndakubaza ikibazo nyemerera tuba turayikora mu byiyumviro tuba turayikora mu byiyumviro vuga ati yego hama mbaza ikibazo oya reka mvuge oya utinyiki kandi ikibazo ngira ndakuba tutarakimenya oya reka mvuge oya none mbeshe ngo mutuyikore mu ciyo mu vyiyumviro muyikore mu vyiyumviro nari ngira ndakubwire wumvise ino ndirimbo uko imeze nibihe waruciyemwo nagira ndagupropose ikintu ubona gute umukobwa azoyibonekamwo ice iba true story ni vyiza ni byiza mugabo iyo ni kote positif na negatif irashobora kuzana ibindi rero byose birashoboka mugabo mwino misuri itonda sana niko namye kuko ingene ndakundi turiko tuvugana n'ingene wishura canke oya mugana ushobora gutinya ariko sindenza nga nitubeshane vraiment sindenza nga uri n'uyu nyene abanzi baranzi vraiment ego okay DJ OLI turi kumwe kuri Empower TV kuri Source Dinil niho twamadukorera tubanye neza turiko tuvugana ku ndirimbo yiwe muri rusangi yitwa My Size sino hava ndamubaza ngo mbega none ngo iyo ndirimbo yanga abantu bayakiriye gute nta masaha 20 ramari no ndirimbo urumva twaba turiko turabarenganya abantu reka babanze bayivuze OLI nyamukuru My Size ugerageje kuyiraba ubona hari ikintu izofasha abazoyumviriza canke n'abasanzwe bafise bararero abantu batazi kudragara abantu batazi kubwira amajambo meza bakobwa ashobora kumushikira indirimbo atumviriza wumva kiba je ndabivuze ubona gute ahubwo hari abantu burya akantu bakavuze bahora badragira ku majambo nakoresheje ntushiremwe jewe mugabo nukuraba none beni uraraba ko ivyo bintu bitamuraba kuko aguvira cyangwa matwenga cyane ukaba yakoresha nukuraba ahubwo mbuca nuguruza ekore peut-être que ndabafasha abantu bafise aba nagaciye tu so gusa ndibaza I hope so ko ari umuntu ari commenter nabonye ngo iyi ndirimbo ya vraiment ngo igiye kuntuma nsubira mu rukundo n'umuhungu yavyanditse so urumva ndashaka babe romantique abantu bari mu nkondo ni mu vyubahuke mu bivugi abantu benshi turi mu couple menga turabasoda but biraryoshe kubwira umuntu sketch ironsa kuri we ari umukobwa vyubaho kubimubwire biraryoshe benshi ngo banka ko bakubitwa amapoto bya bindi muvuga ngo uramubwira hanyuma akakwankira hari n'igihe ashobora none utabimubwiyeho bizogenda gute uzomenya gute ko ukwemere ki no risque rien na rien bivuguye kubitwa hari n'igihe usanga urabivuze ukemererwa so navuga ni nako kaza karimbo kaje kurura abantu nakaririmbo kaje kudufasha kubandanya turyoheye ko haso nk'ubu hobaho deuxième version ya My Size mugabe gasaba ko tugishira mu kirundi size yanje ego jana gumye mvuga ngo wewe wavuze size yanje ego ubu hobaho deuxième version ya size yanje mugabe gasaba ko ari umuntu duca dukorana mukorana mwebwe keshi nkunda nanje kwinshiramo kubera turiko dukorana ikiganiro turi babiri ninde ubona yo mugisahira bavuga ngo kutendea haki ninde ukora ivyo wifuza mu ijya ndirimbo swate namba mu rapper uramuvuga namba umusanzwe muhibongoza umurimbye mugenza we nawe ahibongoza nawe nyine uramuvuga aba rapper ni benshi na Bface avuga Bface na Fabilove mwenyewe na umuntu adakunze kubijamwe ariko nzi ko yo kwandika text nyene igatusha abantu gusa defo yiwe birafobetse buke amazing crack my big bro amazing crack so abo ni mu barapper abari biste ni benshi imvura ari na préfère ko peut-être que no shiramo muri deuxième partie umukobwa tukamera nk'abishurana hariho Bell Nice amplis asanzwe ameze nka size umugore w'abandi aba
ni juste un exemple nanze. Okay. Satvi wamwumvise DJ Oli. She's my sister. Okay. Hanyuma na Miserika abariko baraza mail. Burayabuje. Ego. Maili Van Ice. Namoni ya frère vraiment. Okay. Yeah. Okay. Na D1. D1. Okay. Burya rero umwanya sikirenga dusigaranye. Reka hari ikintu nkeneye kumenya size twayivuze ko mugabo amajambo meza ariko ku bantu bazi umuziki mu gifaransa bavuga ngo bafise oreille musicale ugerageje kumvira ino ndirimbo ya DJ Oli size amajambo yumvikanye cyane kuruta beat nagomba ndakubaza ikintu urumva byarumvikanye kabisa kandi autotune na software nta kazi byari bufise iwawe okay kubera iki wagize bijya premièrement ni DJ Oli hari abantu bagerageje kumbwira ni kumenga ijwi riragumye voilà ikintu rero kigihari ni DJ Oli Oli ijwi giwe nirijya babimenye navuze nti no sinashatse no kuririmbira hejuru ugerageje kumviriza ijya ndirimbo ni normal fait hajya nyene nsanzwe mvugira navuze nti hari ikintu hari abantu benshi bambwira ko bakondwa ijwi wanje ngene mvuga camugana okay pour cette fois-ci reka ndabaye indirimbo dihagaze selo n'ukuntu mvuga nyene ya nico gituma vyagenze kujya hanyuma nashatse ko amajambo yumvikana kandi expecta no muntu indirimbo yiwe uyumva urayumva ko navuga gute yuzuye atabintu byinshi birimo by'ugwama voilà navuze nti iyo combinaison y'ivyo bintu bibiri ishobora gutuma ntanga kandi indirimbo iratuje twashaka induru yego ari umuntu yambwiye kare ufite genda afise ukuntu ndiko ndumviriza indirimbo nshobora guhamagara umuntu nizeye canke nkamurungikira ariko bamaze kumuruhusha ariko we twari kumwe nambwira ati uyu muhungu iyi niyo ID yiwe nawe ntawe urabikubwira voilà nuko nyene nyene imetse yego niyo karanga muntu ya DJ Oli kwandika kuririmba ni DJ Oli muri gwa urunganwe rwawe muri gwa garuka mwari kumwe ngo byinshi bamwe babuze gukora cyane we nawe ngo ni back to back no mwaka ngo nukwezi kukundi no gufururiza kweri no gufururiza nta gahengo ngiye gutanga yego inyuma y'iyi size yanje Vivance tafise ubwoba vra urafise ubwoba tafise ubwoba najewe ku bintu mfise ku bintu ari abazonyita peut-être umupeti n'umweriminati peut-être kizindiririmbo se wazandika umupeti ibintu byinshi uzovyumva burya nta muririmbyi ubona mwino minsi bya bindi abantu bavuga ngo nukuvuma ubona avumye mu gutemera inyandiko yiwe wifuza ati basi umunsi umwe no mwandikira ego bariho gusa sindavuga amazina wanashima n'abadutanguriye kandi akaba hari nabo je nigeze gupropose ufite abantu bari proche nkavuga nti reka siniyemeye cyane mugabo hari umuntu uvuga ati hariho abantu nyene tuvuga ati jewe ni jewe no kunyene bimeze mugabo nshobora kuvuga ati iyi ndirimbo nka nakayiririmbye indirimbo nakayiririmbye quand même byoba vyiza gusumba sukuvuga ngo cahindura canga oya mugabo ukavuga ati iyiririmbye naka byoba vyiza peut-être que yonagera kure je ni naco kintu kenshi nakunda kwiyumvira ni naco kintu kenshi nari nkunda kuko jewe kare nari mu beatmaker navuga nti reka nandika indirimbo nkore instrumental ndayi umuntu ayiririmbe byaranangyohera gusumba yuko je no ririmba umbwira wabikoreye je préfère non c'est bon ni vyiza gusa hari uwonzi ntiyamenyekanye yitwa Rodrigue Paulo Marimba ma gospel yagumye muri wamugire vya bindi by'umwana kiraya baki oya suko parce que urashaka kumviza none sinzi ko ino mu Burundi babikora hose barabikora novuga hariho nk'aba producteur nzibo hanze babikora like hariho Avicii hari producer yarapfuye yitwa Avicii yashobora gukompoza instrumental
agahamagara umurimbyi ashiramo nk'amajambo atarengana 10 akaca bandanya ibintu vy'ama-instrumental vyiwe so uvuga ngo yabamuhekenye ofete yaravuga ati iyi ndirimbo nkoze yojana nanaka kandi nzobikora fin de fin parce que ndo mu beatmaker ndakunda production irajanye nanaka kavuga ati akarimbo naka yo gatabura cyane papuro ko jeno karimba cyane ko rimba naka okay DJ Oli turi mu kwezi kwa gatatu ukwezi bavuga ngo nuko abakenyezi igihe bambwira uti hari indirimbo ngira nsohore je myatandeke nza kubona ari indirimbo ivuga ivy'abamama ivy'ibiki n'ibiki canke navyo nyene birasa en plus naje urumva nari na préfet ko noyisohora ku munsi mukuru w'abakenyezi anniversaire yanje le 8 mars ariko birasa naho navuze umukenyezi navuze mugoraheza DJ Oli uramaze gutera intambwe ariko umuntu wese ahaba siho abashaka kuba inzitizi zitatu zatumye utagera ku byo wifuza kugera no mwanya ibyo washaka kugera no mwanya ya mbere kandi ngira ni nyamukuru n'uburyo uburyo bwoboneka byo no bishikako mugango biravuga ko nawe nyene ngo utoroje kuko ngora management wa kumenga ndabeshewe none kumenga ndabeshewe peut-être ngira management banka kunumbera biselo no kuntu ngira nitwara peut-être nimenye nimereye ariko oya nabo turavugana ico ne kimwe uburyo nico mbona gihagazeko cyo gihagazeko yego peut-être ngira n'urwanko rw'abantu bamwe bojya barakwanga nkaho bakwankira iki hari baca hirya peut-être nkavyumva ntaconzi buryo umuntu ashobora kukwanga kuri vyiza akaguhora ico uri selma bibaho Okay, DJ Oli niwe turi kumwe kuri Empower TV turiko turasozera DJ Oli imbere yuko dusozera nagomba ugende wijeje abariko bararaba Empower TV kuko ari abantu benshi bavuga ati no abantu baruzuye bimeze gute no kubera ikibi DJ Oli ngira tuzosura kugutumira uje muzananye n'amashogwe y'isi mwicaranye ngaho nijya nukuri nta kibazo ni yaba yabonetse amashogwe y'Israel sabigeme none okay mugabo ni noza no mwejeho nagenewe umwe ariko mugabo nabyo nyene sinzi ni yaboneka nzomuzana ni yavyemera atavyemera nawe urumva ukwikawusha burya ngo aragacimwe yegeze kuronka mu cibitoke mugangira kabaye akanyuma canke byagenze gute nibasubire none ubo subira baza ko bugahandi aho ni babaramana avance yego baraguha kandi aravance babarama vraiment ndibaza none hari uwundi none hari uwundi ariko arakora nkuko ndiko ndakora DJ Oli akajambo kanyuma imbere yuko mnaho utagiye gushengera umugabo w'ikiganiro okay hanura abaririmbyi bagenza bawe bacaruka kugira ivyo twari tubizeye ko ntuzobibura bizobaca mu myanya y'intoki navuga ni ntakidahinduka ubuzima ntakidahinduka ushobora kubona no muswagazi ngaha ukisanga jewe ndafise uburorero bwinshi bw'abantu b'ibihangange twari tuzi tutakibona no munsi so navuga ni vyiza ko kugira ube beta ku bantu ibuka hamwe ataco wari ufise ukuntu warometse hamwe ata muntu numwe yakora abijisho wibuke ko moindre geste yajyana ushobora kwasubira so dukore cyane and then tumenye ko tubana n'abandi simbone kuno munsi Vivance arama ikiganiro ko mbona hari abandi peut-être nkwiye gutera kagere nuko no bivuga kuko tu peux changer tu peux basculer byose bigahinduka kisanga kuri zero warubitsingurano so dukore cyane and then twubahe twumviriza impanuro Oli ndagushimiye cyane na urakoze nari ndagushimiye ini Empower TV twari kuri Source Dinner hotel nziza cyane nibo dufatanije nibo baduha ahantu heza dukorera hariya wariko akora ibishoboka byose kugira amasanamu aboneke inyuma ya kamera ni Beni Makarti muga Makarti nako nshize ko n'umukinya bazi by'umupira w'amaguru baramuzi je ni Vivance Emery bye bye imane bahezagire ciao